Muri iki cegeranyo agateka kazina muntu kifashe uku gukurikira: abantu 64 barishwe, muri abo 39 batorwa ibiziga, abantu 5 bakorerwa amabi afatiye ku gitsina, abantu 5 barahohoterwa, abantu 6 barabugwa irengero, n'abantu 23 bahagaritswe bidakurikije amategeko. Muri ayo mabi twavuze abagore 9 n'abana 5 barishwe, abana 3 barahohoterwa, n'umugore umwe yahagaritswe bidakurikije amategeko. Iki cegeranyo kiradomako urutoki abakoze ayo mabi, nabo akaba ari bamwe mu bagize urwego rw'imbonerakure, bamwe mu bakozi b'iperereza, bamwe mu bapolisi, bamwe mu basirikare, hamwe na bamwe mu bari mu ntwaro. Muri iki cegeranyo turavugamwo ivyerekeye ibitero vyabaye hirya no hino mu gihugu, ivyerekeye ubutungane, ivyerekeye intwaro ibereye, hamwe n'ivyerekeye ubutunzi. Umuhari uharanira agateka kazina muntu iteka usozera wiyamiriza kudahana vyabaye ndase mu Burundi, ugasaba leta gukurikirana mu butungane abagirwa n'ivyaha atakuraba mpunzi.